A bombu bombsi, a bombardier bombardimenti. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the area knee, the one and the only. I'm specially Tizo. I don't care who's doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Alright, Tizo. Animation time. Aya ni amateka y'abaririmbyi canke ibiriko biravugwa aka kanya tuvugana. Mbega uno musi ndakuzaniye iki? Mbega uno musi ugomba umenyeshwe iki? Ugomba wumvirize iki? This is Africa. Iyi ni Africa tubayemo. Wewe uno musi ushobora kuba ofise, ejo ntube ufise. Ejo ushobora kuba udafise, ariko hirya y'ejo ukaronka kandi. Nibwo buzima bw'uyu musi tubayemo. This is Africa, aho uno musi ashobora gufungura saa sita umunyafrika ariko mwijoro bikarangira arariye amazi. This is Africa. Ibihugu byo ngaho muri Afrika yacu bimwe birakenye, bimwe ushobora kuba wibaza ngo baratunze ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande nanone ugasanga ntibafise ivyo bafungura cyangwa se ibishobora kubabeshaho. Uno munsi ndakuzaniye inkuru yuko iravugwa muri Zimbabwe. Aya namwe mu makuru udakwiye gushika kwa kubera yuko ni bamwe mu bavandimwe bacu, ni bamwe mu dusangiye urukoba. Ibi biriko birababa ko ejo nawe bishobora kuguhindukira nawe bikakubako. Ikinyamakuru neza citwa Money Central cyamenyesheje kivuga yuko muri Zimbabwe hari ubukene budasanzwe. Ubukene buri muri Zimbabwe bushobora kuba burenze kurusha ubwo wewe wiyumvira. Muri Zimbabwe bariko baragurisha bimwe mu bihimba vyabo, bariko baragurisha bimwe mu bice by'umubiri vyabo. Ivyo vyose biva kubera iki? Ubukene, kubura ivyo barya. Uyu munsi barajya, ariko ku munsi awejo ugasanga barabuze. Zimbabwe rero, bamwe mu banyagihugu bo muri Zimbabwe baje gufata umwanzuro wo kuza baragurisha amano yabo, baza baragurisha ibice vyabo by'umubiri. Birababaje, birateye agahinda kubona umuntu yiyumvira icyumviro cyo kugurisha bimwe mu bihimba vyiwe bigize umubiri, akabigurisha kugira ngo aronke ako arara afunguye, umuryango wiwe urare ufunguye, abana biwe barare bafunguye. Yo, birateye agahinda. Ino rikuru ririko riragurwa ibihumbi 40 vy'amadolari. Ino rigira kabiri cyangwa se riri hagati na hagati rikaba ririko riragurwa ibihumbi 25 vy'amadolari. Ino ritoya irihereza yose rikaba ririko riragurwa ibihumbi 10 vy'amadolari. Abanyagihugu baramaze gutanga amano yabo atari makeya, amano yabo menshi cyane, kugira ngo barebe yuko basi borarabariye. Numubabaro muri Afrika, numubabaro kuri ku gihugu ca Zimbabwe. Mbega bizogenda gute abantu kubera iki bakomeje kuguza bimwe mu bimba byabo by'umubiri? Ariko mbanze ndakwibutse, ibi bishobora kuba bitoroshe nkuko wewe uvyumvira, ariko mbanze ndakwibutse yuko bitoroshe gutanga ayo mano, kubera yuko baramutse baguciye ino, baramutse batwaye inogi wawe, hariho ayandi mahame, hariho ayandi mategeko, hariho ayandi majambo bagukurikizaho nyuma yeho batwaye inogi wawe. Utanze inogi wawe baca bakubara ati wewe nturekuriwe kurongora. Inzu uguze ntuze wigere uhirahira ngo uzanemo umugore. Kandi iyo bariko baragukata ino nta anesthesi bagutera. Kandi nanone ngo ntushobora kumenya umwanya n'isaha ushobora gufirako. Byumvikana yuko bishobora kuba biteye amakenga. Baguha condition nyinshi zigiye zitandukanye. Kandi nanone abo bantu baza gutwara amano ntibaguhamagara ngo uze kwa muganga ngo abariho bagukatira ayo mano. Oya, we gusa ubona imodoka zije, imodoka zimaze kuza baca baparika ngaho, wewe ushaka gutanga ayo mano, wemeye gutanga iryono, uhamagara ugaca ugenda. Kandi nta kinya, nta anesthesi, bafise ikintu kimeze nk'ipensi, baca baza ubundi bakakata ino direct ata anesthesi. Yo, nagahinda. Mbega bino bintu bizogenda gute? Numubabaro mwinshi cyane kumva bamwe mu dusangiye urukoba bariko baraguza bimwe mu bihimba vyabo kugira ngo barare bariye. This is Africa, na kubariye aho umuntu ashobora kurara atariye uyu munsi, ariko ejo akaronka, ejo yaronka, ariko hirya y'ejo akabura. Niko bimeze. Zimbabwe, abanyagihugu bo muri Zimbabwe bakomeje gutanga amano yabo, kandi ku bwinshi. Uvyumve, bariko barayatanga ku bwinshi, so kuvuga ngo numwe ayatanga canke babiri, kubera inzara iri muri Zimbabwe. Ngo
iruta iyo wewe ushobora kuba warabonye canke ishobora kuba warumvise. Zimbabwe abagashobora kuba bari mu bibazo byinshi cyane. Je ndi MC Bombardment ndakugezaho iki kiganiro Animation Time, amateka y'abaririmbyi canke amakuru ariko aravugwa aka kanya. Reka tuze dusubire nanone mu kindi kiganiro Animation Time, amateka y'abaririmbyi canke ayandi makuru azoba ariko aravugwa muri uwo mwanya nyene. Je ndi MC Bombardment, this is Major Talent TV, ndakwibutsa kandi nanone yuko kuri Major Talent TV dufise ibikorwa byinshi, amafilme hari yitwa Pastor imeze neza cyane, irimo inyigisho nyinshi cyane ushobora gukurikira ugatahana impanuro nziza cyane. Turi haracaho kandi ni interview, ibiganiro bikoze neza cyane bishobora kandi gutuma umenya amakuru yo muri entertainment, amakuru yo ngaha mu Burundi. Reka tuze dusubire nanone mu kindi kiganiro. Je ndi MC Bombardment, ciao ciao.